Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akabara amakuru tuzagora kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata nka politike, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe benshi bategereje ibizoba ku munsi w'igenekerezo ya 2025 uyu mwaka w'ibihumbi 2026 nkuko vyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD nyene iteka Reverend Ndikuriyo anaherutse gusezera amabanga yo kuba umukenguza amateka ngaha mu gihugu c'u Burundi kuko wewe yavuga ko amaze kuruha. Ibizoba kuri uwo munsi rero abarundi barabitegereje cyane n'igishika cinshi. Mbere bamwe bakibaza yuko bamwe mu basesenguza mu vya politike bakibaza yuko uzotsinda hagati y'uruhande rwa Reverend Ndikuriyo cyangwa se uruhande rwa President Evariste Ndayishimiye ariwe azotahukana n'ubundi kibanza mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2027 y'umukuru w'igihugu. Bamwe bati rero agakino ka CNDD-FDD kage karakinwa nk'ireresi ifise ibice. Ibi umuntu avyihweje neza asanga atagiturumbuka kirimwo. Vyose vyatanguriye kwikumigwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bice bitangura kuyangarira ku ntonde zabo aho baciye basanga batavuga rumwe nabo ahubwo barimukiye mu mugambwe wabo indane batabizi. Icagiye kubisongera isibe nukwanka kwa Gerard Ndabirabe guko akinjura hazundi yariko atangwa na Evariste Ndayishimiye kugira ngo atware inama nshinga amateka. Ico gihe na Reverend Ndikuriyo yari yemeye kuzokinjura ariko mu nyuma nawe aranana. Aho hose umupira wari uko umukuru w'inama nshinga amateka abo wegere Ndayishimiye be n'utwara umugambwe bigasigura ko Ndayishimiye yaca aronka ikiringo ca kabiri bitamugoye mu mwaka w'ibihumbi 2027. Hari amakuru twigeze kubashikiriza avuga ingene hari amasezerano yo barasinywe hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na n'umuisi President Nkurunziza. Ayo akaba ari amasezerano kandi yarahagarariwe n'ivyabona bitanu bifise amapete y'abagenerali ngaha mu gihugu c'u Burundi yavuga ingene ubutegetsi buzosaranganywa hagati mu mugambwe CNDD-FDD. Ngivyo Ndayishimiye yubashe ubwa mbere agishika ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2020 ariko buke aragenda yiyonkora kuvyo yari yasinye muri ayo masezerano be n'ivyabona vyari bihari vy'abagenerali vyishe atangura kugenda abipfunga abandi bahindura amabanga kugira ngo atazogira umutobera mu mugambi yarafise. Nkuko amakuru abivuga akavuga ko Gerase ubwo yagarukaga mu kurongora kuba umukuru w'inama nshinga amateka ngaha mu gihugu c'u Burundi na Ndikuriyo ngo bigace bisigura ko na Zenone ndaruvukanye Gerase Ndabirabe na Ndikuriyo baca bagira urunani mu nama y'inararibonye no kuvuga Conseil de Sage ya CNDD-FDD. Aba nabo rero akaba ari bo bafise ijambo mu kubuza Ndayishimiye kwitoza. Nguyu abibonye uko ati nanje leta sindabagisha inama mu kwishinga. Bayumviye ku radio nkuko natwe twese twayumvise. Abo nabo bati natwe rero abo washize bace aha imuyinga tubakuruguture bumve ko bazogamburukira umugambwe. Benshi babonye ivyabaye ubwo President Evariste Ndayishimiye yagenaga abashikiranganje mu bibanza bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru twaronse kemeza ko Ndayishimiye ibi vyose bipanze atanama agishije abo mu mugambwe cyane cyane no kuvuga abarongoye urwego rw'inaribonye cyangwa se Conseil de Sage hakazamwo n'abarongoye inzego nkuru z'umugambwe CNDD-FDD mu gihugu cose. Ngo nabo bagiye kumva bumva amazina yaza yamaze gutangwa. Nuko President Ndayishimiye nawe aba ashize ko abashikiranganje. Benshi bereka ko kandi inyuma yaho President Ndayishimiye yageneye abashikiranganje hamaze gutogwa abashinga amateka n'abakenguza amateka habaye inama idasanzwe yakoranijwe na Reverend Ndikuriyo yo kwigisha karangamutima k'umugambwe abari bagiye gutwara muri ayo mabanga. Ndayishimiye rero ati mwana wanje Dr. Arendi Kumana nje barananigenda usesa gatabi abagumya banga buca batora bumve ko uko bapfukamwe mu ndana Ndikuriyo. Ngibi rero nagakino bariko barakora gashobora kubandanya inyuma y'igenekerezo ya 2025 uyu mwaka w'ibihumbi 2026 canke umwe agacumbikirwa impande ya Bunyoni harya Igitega. Ngo namwe
reka tubageze ko amwe mu matariki atazibagiranwa ku vyagiye biracane bigaragaza inyinyurano ridasanzwe mu mugambwe CNDD-FDD. Reka dutangurire mu kwezi kwa Ruheshi kugenekerezo ya 5 umwaka w'2025 aharabaye amatora y'abashinga amateka. Aya Ndayishimiye imikenyero yiwe yariko icumbagira. Kuko nkuko twabigarutse ko ahane Ndayishimiye yoba yarasavye Geras Ndabirabe gukinjura akava mu bakenguza amateka gusa nawe aranana nkumwe kandi mu babarizwa muri Conseil de Sage canke se inama y'inararibonye ya CNDD-FDD. Geras Ndabirabe yisubije ico kibanza. Kwigenekerezo ya 31 ukwezi kw'indwi umwaka w'2025 Geras yatowe inyuma yo kwanka gusezera. Aha rero yarahejeje kuvuruga imikenyero yose ya Ndayishimiye. Kwigenekerezo ya 2 ukwezi k'umunani umwaka w'2025 leta ya Ndayishimiye yarahiye aho bivugwa ko yiherereye akabazana giturumbuka bidaciye kwa Reverano Ndikuriyo. No kuvuga ko Ndayishimiye nawe ngo yariko akomeza systeme yiwe ndetse nabo bazofashanya kurongora igihugu. Kwigenekerezo ya 4 ukwezi kw'icenda umwaka w'2025 umwiherero w'abatowe n'abaganywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu iri ryateguwe n'umugambwe Reverano Ndikuriyo. Aha yarabagabishije ati mutegerezwa gukorera kuri gahunda y'umugambwe bene majambo ati muzonkenguruka. Kwigenekerezo y'indwi gitugutu umwaka w'2025 Ndayishimiye nibwo yatangaje ati Barundi bwa butare bwahora bwibwa nabo mwiragi ngubu reka tubwiyimbire tubushore. Aha rero ngo vyagaragara ko Ndayishimiye n'ubundi amaze gufota amasezerano yose President Nkurunziza yasize yarasinye nabimbo butare ngaha mu gihugu c'u Burundi akavuga ko avyifatiye mu minwe. We akabwira bene gihugu ko ubwo butare bugiye gushorwa hanze aribwo buzotuma amadolari n'andi mafaranga mva makungu yose aboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi bigatuma ubutunzi bw'igihugu bwisununura. Kwigenekerezo ya 15 kwezi kwa Munyonyo umwaka w'2025 Ndayishimiye yakoze urugendo rwerekeza Kinshasa aho yarazi ko acagaruka ariko arirekera kandi azi ko ari umunsi wahariwe intwari yategerezwa kwitaba. Uyu nawe akaba ari umunsi uhabwa agaciro cyane mu mugambwe CNDD-FDD mbere aho bibuka abaguye ku rugamba rwa CNDD-FDD kuva ikirumari gushika igeze ku butegetsi ndetse n'abandi batandukanye bagiye baritangira igihugu mu bisata bigiye bitandukanye. Kwigenekerezo ya 16 Munyonyo umwaka w'2025 umunsi w'intwari wabereye Bubanza nkuko vyama. Ndayishimiye ico gihe yarasivye we yirariye Kinshasa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kwa mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi. Sivyo gusa kuko kwigerekerezo ya 24 Kigarama mu mwaka w'2025 umushikiranganje w'ikiga ca leta Dr. Alain Ndikumana nibwo yafukuye ivyari vyihishije mu busuma bugirwa na CNDD-FDD. Aha rero ngo yarahejeje gutanga noheri ku Barundi kuko benshi bamenye amabanga atari make y'ingene amenshi mu masezerano y'amashiramwe yegukira leta canke se mva makungu akora ngaha mu gihugu c'u Burundi aho haba ubunyonyezi budasanzwe bw'itunga ry'igihugu. Kwigenekerezo ya 26 Kigarama uyu mwaka uheze ikiganiro c'umukuru w'igihugu aho mengo sihari ariko azagakina rimwo. Kwigenekerezo ya 27 Kigarama mu mwaka w'2025 Dr. Alain Ndikumana mu nama nkenguza amateka yafukuye fomi ayambika ibara biratinda. Kwigenekerezo ya 31 Kigarama umwaka uheze w'2025 fomi yakoze ikiganiro aho yatutse inagabisha umushikiranganje bikagaragaza ko hari ibihangange bikomeye cyane biri inyuma ya fomi ndetse n'inyinyurana rikorera indani mu mugambwe CNDD-FDD. Kwigenekerezo ya 31 kandi Kigarama umwaka uheze habaye kwikanga ko Bunyoni agira atoroke. Aha ni igihe bamuvanaga mu bitaro Kira Hospital Bujumbura bamwerekeza mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega. Kwigenekerezo ya 2 CNDD-FDD yashimangiye ivya fomi ko are Ndikumana na Valens Ndayishimiye aribo bari mu makosa aho Reverano Ndikuriyo yavuze ko fomi yo atakosa ifisa ahubwo kosa rifiswe n'abari muri leta. Kwigenekerezo ya 4 uyu mwaka w'2026 ishiramwe ridaharanira ivyicaro vya politike maka ryahamagariye fomi n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ngo biyamirize umushikiranganje w'ikigega ca leta.
Sivyo gusa kandi kuko kuri uwo munsi nanone igenekerezo ya 4/0 y'umwaka w'2026 Neva canke se Evariste Ndayishimiye yiyamye umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu aho yari katuka ibihugu bikomakomeye nka Katari. Kwigenekerezo ya 5/0 uyu mwaka w'2026 nibwo Evariste Ndayishimiye agiye kuremesha Dr. Arendi Kumana aho yagize urugendo giturumbuka ku bushikiranganje bw'abakozi ba leta. Nguwoja aho ngo yibaze ko CNDD-FDD ikora iterambere niwe ariko yihenda ko bubibereye mu matora y'umwaka w'2027. Mbayaga arashobora gusora umwanya n'uwundi mugani w'abami babiri. Iminsi iri imbere ibitse vyinshi. Nkuko kandi tubigarutse ko habaye kugabisha umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'andi makungu ku majambo yari yatangaje araba igihugu ca Katari aho President Evariste Ndayishimiye yoba yaraje ivye akabivuguruza. Muti rero hari habaye iki? Ivyo navyo reka tubigaruke ko. Inyuma yaho President Ndayishimiye yavuze yuko aje abakozi kandi President Ndayishimiye yakosoye umushikiranganje Edouard Bizimana akunze gutukana ku mbuga ngurukana bumenyi. Nkuko amakuru abivuga ni ikintu cimboneka rimwe atamukuru w'igihugu numwe w'u Burundi yari bwagekore. Ku munsi wa gatandatu uheze hari kwigenekerezo ya 3/0 y'umwaka w'2026 umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yanditse ku rubuga rwe rwa X cyangwa se Twitter amajambo yo kwagereza igihugu ca Katari kari cyo kibuza amahoro ko aboneka mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Edouard Bizimana yanditse mu Congereza amajambo twoshira mu Kirundi gutya: U Rwanda rwabaye nk'urugeza Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Potusi, ariko nta na kimwe rwashize mu ngiro. None ubu rubandanya gufata utundi turere mu buseruko bwa Kongo no gonyanga amasezerano ya Washington. Ngo birambaye ko dushira habona uruhara rubi cyane rwa Katari yo iriko irakoresha igihagararo cyayo n'amafaranga yayo mu kubuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufata ingingo zikenewe. Aya ni amajambo yari afise uburemere bukomeye cyane. Icambere, Katari isanzwe ari umuhuza wa leta ya President Tshisekedi n'umari M23. Uburundi nta ruhara canke ikibanza bufise muri ivyo biganiro bibera muri Katari. Muti none umushikiranganje w'Uburundi niwe aje kwiyamiriza Katari mu kwerekana ko itabereye kuba umuhuza. Ikigira kabiri cyagaragaye nuko Edouard Bizimana yerekanye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ataco zishoboye kubera zaguzwe na Katari. Mu mvugo imeze nko kurega Katari kwa bosi, Edouard Bizimana yagiriye ko atukana Amerika ngo ireke gufata ingingo kubera amahera ya Katari. Ndayishimiye Varisito umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye imbabazi ku majambo atabereye ya Edouard Bizimana. President Ndayishimiye nawe yahise yandika ati: Uburundi bwamye bushimishwa n'imigenderanire myiza bufitanye na Katari kuva kera. Burashima kandi ingene Katari yitanga ku gikorwa c'ubuhuza. Birahambaye ko dufuta aho baharabayeho kudatahura nabe n'amajambo atari yo yakoreshejwe ku ruhara rwa Katari mu gutsimbataza amahoro n'iterambere. Mu mvugo y'imigenderanire y'ibihugu aya majambo ya President Ndayishimiye asigura ati: turabasavye imbabazi ku majambo atabereye y'umushikiranganje wacu. Katari nayo ntiyateze kwishura President Ndayishimiye. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Katari yishuye President Ndayishimiye amushimira kubona yakosoye vyavuzwe n'umushikiranganje Edouard Bizimana, yongera koko kandi Katari igendera ku mateka canke se de principe kandi ko itazohengeshanya mu gikorwa cyayo cyo gukomeza amahoro no kunywanisha abari mu matati. Nkuko rero amakuru abandanya abivuga, bamwe bati Edouard Bizimana yihutiye gufuta ivyo yari yanditse. Amaze kubona umukuru w'igihugu amwekanye, Edouard Bizimana yihutiye gufuta ivyo yari yarayanditse kuri Katari. Nta nakajambo ko gusaba imbabazi yashoboye kwandika. Benshi baramaze kuvuga kenshi ko munsi umwe President Ndayishimiye azotahura ko yakoze ikosa rikomeye mu kugena Edouard Bizimana nk'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Uyu mushikiranganje yigenza nko mu influencer kuri X cyangwa se Twitter, yirirwa aratukana ku mbuga ngurukana bumenyi. Ngo ntawe yubaha, ntatinya guhangara umukuru w'ikindi gihugu akamutuka. Ngo ntazi imvugo itegerezwa kuranga abantu bo ku rugero rwiwe. Nta misi kandi yari bwahere Edouard Bizimana yishuranya agasuzuguro kenshi Jean Marie Ngendahayo yahoze ari umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ku ntwaro ya President Ntibantunganya. Yanabaye kandi umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu aserukira CNDD-FDD ku ntwaro ya President Ndayizeye. Ico Edouard Bizimana yashavujwe no kubona Jean Marie Ngendahayo ahanura abatwara u Burundi ko bashira imbere inzira yo kuganira n'u Rwanda kurusha kugwana.
Kugenekerezo y'umunani Kigarama uyu mwaka uheze w'ibihumbi 2025 Edouard Bizimana yakoranije abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ababwira ko Burundi buzokingira imibe zabwo kandi ko buzokwivuna bimwe bidasanzwe uwo wese azokubaka gutera ahantu hari ingabo z'u Burundi. Ngo hereka avuga ko ingabo z'u Burundi zizivuna zigasha bazotera ibirindiro vyazo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ako kanya rero ngo ntiyamenye ko icicaro gikuru c'ingabo z'u Burundi muri Kongo carahitwa Bwegera cyari cyamaze gufatwa na M23 ko General Erindi zigiye batazira Muzinga na General Ponsier Hakizimana batazira Mingi baswe kuhicirwa. Ntiyamenye kandi ko igihe yavuga ivyo mu gisoda bari bamaze gutanga amategeko ku basoda ko bogerageza bakaraba aho baca kugira batahe. Ngo buca ni mu gihe kandi muri uyu mwaka Uburundi ari bwo burongoye umuryango umwe bwa Afrika mu kiringo cy'umwaka. Bamwe bati uyu mushikiranganje atazi gupima amajambo akoresha nadahindurwa zambike bari Burundi na President Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu ngo atamuhinduye niyitegurira kwama ariko arasaba imbabazi. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda ko kuri wowe tubana mu makuru tubageza ko nibigana dushikiriza umunsi ku munsi. Nandi makuru menshi turiko turabategura rero ni mu mwanya ntimuze gucekanwa no Muhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.